Bonjour tout le monde, mon nom c'est Audrey, kubatanzi nitwa Audrey, muco w'intore nkaba ndongoye EASTAFRI TV, nkaba mfise na consulting company dukora finance technology na real estate development and technology integration bijanye no muri izo bintu vya real estate. Uno musi rero ndabazaniye video nziza mutegereza kuraba, mutegereza kumviriza kugira twungurane ivyiyumviro, twungurane ubwenge hama tubwizanye ukuri. Hariho suje abantu benshi basavye kugira mvuge, niyo nagomba gukora kuno munsi, niyo nagomba kubazanira kubahereza kugira duhane umuco kuri iyo suje, tuvuge ngene bipanze ngene bimeze, surtout ngaha muri Canada. Nagomba babwire igituma Canada ikeneye aba immigrants ngaha muri Canada, n'igituma Canada ari igihugu ciza co kwimigramwo, co kuzamwo. Ndaza kubica mu migwi mikeya kugira tubitahure kandi ni video ntitebe. Alors encore une fois, uno munsi ngomba kubabwira igituma Canada ikeneye aba immigrants, abantu bavuye mu bindi bihugu bakaza kubino kugira bakore ngaha muri Canada. Hama ndababwire aussi igituma Canada ari igihugu ciza co kuza kubamwo nk'umu immigrant. Voilà, nivyo tuza kuvugana, nivyo tuza gukora ko uno munsi. Ahanini nivyo niba mugabo imbere yuko nza kubikorako, imbere yuko nza kubivuga, nagomba mubanze mu cliquer sur s'abonner cyangwa subscribe, hama muze gukomanta kubafise ikibazo. Turi ngaho kugira tubishure, turi ngaho kugira tubaho umuco. Alors ikintu ca mbere nza kubica mu migwi ibiri, igituma Canada, ikintu ca mbere nyamukuru igituma Canada ikeneye aba immigrants baza ngaha hanye muri Canada. Nikuberiki ikintu ca mbere ngaha muri Canada, abantu baho bararamba, hariho abatama baramba, alors que bitari proportionnel na taux de natalité yo ngaha muri Canada. Voilà, abantu bararamba ntibiri professionnel na taux de natalité, bisigura yuko ca tubura workforce. Canada ibikeneye abantu bari skilled, baza gukora muri systeme z'ubuganga, muri systeme za sociale, muri systeme za healthcare, muri systeme mu bintu vya transport. Ugasanga barakeneye abantu baza n'ukuri gukora muri iyo myuga. Ugasanga rero workforce iriko irasaza, badafise ababasubirira, n'ikibazo. Kandi Canada ikindi kintu naco ni igihugu kinini cane gose. Kugira Canada kibe bien peuplé na economy ibiri kuri equilibre, bakeneye nk'abantu miliyoni 100 dufate. Ubu twaba dufise nk'abantu miliyoni 40 baba ngahanye muri Canada. Nukuvuga yuko baracakeneye abantu baza ngaha kuba ngaha kugira babandanye baramplasa iyo workforce iriko irasaza, hama babandanye bateza imbere muri economy igihugu. Voilà, ico rero nico kintu nyamukuru gituma Canada irondera aba immigrants. Peut-être que ntibari bwavyumve mugabo c'est ça la réalité. Uzosanga mbere no mu bintu vyo ubuzi bwino muri Canada hariho ubuzi bwinshi bwerekeye healthcare. Ugasanga abatama bariko barabitaho, babafata neza kubera iki barashaje kandi bariko babaha imyaka myinshi. Hama ikindi kintu naco taux de natalité ngahanye muri Canada iri pas élevé, ni ntoya, abantu ntibakunda kuvyara abana benshi, donc ca dukenera aba immigrants. Nico gituma ikintu nyamukuru gituma Canada ikenera aba immigrants ni economy, pour des faits économiques, no kuramplasa workforce iba iriko irasaza, yabayeho umwanya muremure. Baba bakeneye abantu baza kuyikora. N'igihugu ni kinini, gikeneye abantu baza kugipepla, bakore economy itere imbere kugira tube au moins à l'équilibre, canke dutere imbere cane gusumba. Voilà, ico onye ntibazobabeshe nuko bimeze, nico gituma. Urumva, ikindi kintu naco twavuga ati none ni kubera ko abantu bakunda kuza kwimigra ngaha muri Canada, ni kubera ko Canada ari igihugu kiri préféré, abantu bose baprefera kuza kwimigramwo. Ni kubera Canada ngaha ndagoma nababwire nko mu bice bimwe bimwe, muri sécurité, turaza kuvuga muri social, turaza kuvuga mu buganga, turaza kuvuga muri education, turaza kuvuga no muri mu bindi bice vyose bigize igihugu, kugira mu bitahure igituma Canada ari igihugu ciza. Nagomba nababwire ko ikintu ca mbere coco turaza kuvuga no vyerekeye ikiremwa muntu, kwitaho ikiremwa muntu par exemple. Alors Canada ni igihugu cubakitse neza, gifise sécurité. Jewe nagomba nabaga kuru gatoya, mu myaka 10 maze irenga ngaha muri Canada, no harura incuro maze kubona umusoda, no harura incuro maze kubona umusoda afise Kalashnikov cyangwa inkoho. No iyo nk'ivyo nta nivyo ndabo, sindigera mbona inkoho ngaha muri Canada.
tuntu tubona n'utuntu amapistole naho nyene ni kubera abapolisi bajejwe uruja n'uruza rw'amabarabara nibo bonyene ushobora kubona ngaha muri Canada. No kuvuga yuko security y'abantu, umutekano w'abantu uriho. Hari umutekano rero baritaho ikintu kiremwa muntu bamwabantu. Canada ngaha baritaho kiremwa muntu, umuntu wabo ahaba ari hose ashaka bari mu kindi gihugu agize ikibazo baramwitaho bakamukurikirana. Naho no ngaha mu gihugu muri Canada hagize nk'umuntu naho haba accident nk'ahantu nko muri Toronto dufata umwana wakamugonga, ibinyamakuru byose birabibishikirije bikabivuga bikabikorako baka-investigatinga kugira babone barabe uwo muntu wabo ico yoba yabaye. Alors c'est très important, c'est très intéressant kuko ngaha muri Canada ni ibintu bikomeye cyane gose kwitaho ikiremwa muntu, kumekinga sure yuko umuntu bamwitayeho neza, umuntu abayeho neza, umuntu afise security kwiye, no yuko ikiremwa muntu kiba ari ikintu citaweho cyane gose ku buryo usanga ari ibintu biteye igomwe ukavuga ati mbese iyaba natwe tubifise iyo tupfa. Alors ndiko ntanga akarorero ko ngaha muri Canada mugabo mwebwe muva nko muri Sweden, muva nko muri mu bindi bihugu za Etats-Unis, murashobora kutubwira ngene security yanyu bayifashe. Ikindi kintu naco igituma Canada ari igihugu ciza cyo kuza kubamwo ni security sociale. Yani security sociale ngaha muri Canada ku buryo usanga abantu bafise inuze, bafise insecurity sociale, no kuvuga mu mibereho ugasanga nta kibazo cyo kuja ku ishuri, abana banyu bariga, uvyaye baraguhemba, nta kibazo umwana wawe agira cyo kuja kwiga kuva muri kindergarten gushika muri secondaire, abana uvyaye baraguhemba baja kwishuri kwa gusa, twivuza ku buntu, naho atari ku buntu comme tel kuko turariha amataxe. N'aba immigrants baza ngaha muri Canada, muje muri Canada nk'umu immigrant baragufasha bakakwasista, umaze kwideklara bakaguha shelter ahantu bakwagusa, bakazokuronderera inzu ubamwo, bakakuintegra, bakagushira muri workforce ugatera imbere, bakanaguhemba kugira ushobore kubaho. Aya muri Canada umuntu wese ategeza kuba afise revenu, ategeza kubahembwa, leta irabahemba kugira ushobore kubaho udafise akazi, bakabasista no kuronka akazi. Iya des opportunités bw'ubuzi kuko nababwiye ko workforce ari nkeya, hariyo ibintu bimwe ibisata bimwe baba bakeneyemo ubuzi nko muri medicine, muri transport, muri logistique, ibintu vy'ubuzi bikoreshwa n'amaboko, muri retail, ibintu nko mu za Walmart, ugasanga barakeneye abantu baguma bakora wanashima 24/24. Urumva security y'umuntu y'ikiremwa muntu, security sociale ikabihari, ibintu birateye imbere, technology irateye imbere. Ngahaye muri Canada nagomba ndababwire yuko ikintu cyose ukeneye urashobora kukironka ku mashini cyangwa ku telefone yawe utarinze urava muhira, utarinze urabusha. Ivyo bintu no kuvuga yuko technology igeze kure, les infrastructures zigeze kure, ni igihugu cubakitse neza, ni igihugu kiri polite. Abantu bo ngaha muri Canada nagomba nababwira agakuru kamwe mu abantu mwe, je narigeze kuvoyage umunsi umwe ngeze muri Europe, ndashika amashitse ubona abazungu, abazungu baratandukanye ngaha, nta numwe aramutse uwundi, nta numwe avuga hi, nta numwe avuga sorry, nta numwe avuga thank you, nta numwe avuga merci. C'est quoi ça? Ndatahura ati sindi muri Canada. Ngaha muri Canada akantu kose uzumva I'm so sorry, akantu kose uzumva oh thank you, akantu kose uzumva oh you know, oh how can I help you, la ugasanga na ibintu vyerekeye customer service barafata abakiriya neza cyane ku buryo customer service yabo igeze ku rwego rwo hejuru, igeze ari industry yinjiza amafaranga menshi cyane gose ngaha muri Canada, ari industry igeze ku rwego uvuga ati ese yaba ibindi bihugu bikurikiza bigakora nk'iyo customer service, kuko ngaho umukiriya bamufata nk'umwami, umuntu bamufata nk'umwami, baritaho umuntu wabo, ugasanga ni igihugu vraiment giteye igomwe kuza kubamo. Kandi ugasanga en general ibintu sociale twavuga ko ari nk'abasocialiste ngaha muri Canada, ibintu sociale byaratorewe umuti, nico gituma benshi babihurumbira rero bagahurumbira kuza ngaha kuba muri Canada kubera ivyo bintu vyose mu bisata vy'ubuzi. Alors hati ikindi kintu uvuga ati ni gute baba bakeneye abantu ngaha, kubera iki bakeneye aba immigrants ngaha muri Canada? Urumva aba immigrants barakeneye kubwe kurumva iyo workforce iriko irasaza nko muri medicine,
uzosangamo aba immigrants benshi, aba nurses, urumva abantu bajya ba health care n'abantu baba bavuye mu bindi bihugu, kubera iki nta bantu bafise ngaha muri Canada. Umwana ashobora guheza secondaire akaca yigira agatangura gukora, atanguye gukora ugasanga aransa amahera, ntasubiye no kwiga ngo abandanye amashuri ngo akore ibindi bintu. Ugaca usanga rero nko mu buzi buba bukeneye abantu bize canke bukeneye abantu bari skilled, ntabahari, nta workforce ngaha muri Canada bafise, baca bikora kuri immigration. Urumva mugabo bivanye na politike y'igihugu, hari igihe balimite bakavuga ati okay, turavye ubunye dukeneye abantu bangana uku, bagaca bavuga ati tuzokwa approve ama application angana uku nuku nuku. Mugabo ikintu nyamukuru igituma Canada ikenera aba immigrants ngaha ni kubera abantu barabaho ubuzima burebure, bagasaza, nta todo natalite iri faible ngaha muri Canada. Urumva bakabura abantu babasubiriza muri workforce. Then ikindi ni nyamukuru kigira kabiri ni economy, kugira baronka abantu bakora muri workforce economique yabo bateza imbere igihugu. Nivyo bintu bibiri bikuru bituma Canada irondera aba immigrants. Twako turavuga kandi ni igituma ari igihugu ciza cyo kuza kwimigramwo. Tuko turasigura vya sécurité sociale n'ingene bari poli, n'ingene bafise bubahikiremwa muntu. Donc tubandanije tuvuga igituma ari igihugu ciza. Iyumvire wowe uraje uravyaye, ufise umwana, uvyaye umwana urahemba, Canada baraguhemba, urumva ubusubiye ukavyara bakaguhemba. Abana bafise sécurité yabo, nta mwana numwe uzobona ngaha mwibarabara. Barakemuye ikintu ntuzovuga ngo urashonje ngo ufise ikibazo cyo gufungura, barafise ibintu vy'ama food bank. Urumva umuntu afise ikibazo barashobora kumufasha bakaguhereza ingi ukaja guteka ugafungura. Urumva ivyo kibazo sociale, ivyo bintu barabitoreye umuti. Ni igihugu kiri develope, ni igihugu kirimo sécurité, ni igihugu bamaze gutorera umuti ibintu vya infrastructure. Bama bari muri construction, bariko baradevelopa les infrastructures, bama bari muri bariko basanura kugira igihugu kibandanye gisa neza, bama bariko barubaka, bama bariko baradevelopa. Nk'ibi nko muri technology dufate, nk'ubunye muri technology ni igihugu giteye imbere, kuko tugeze nko ku kintu citwa internet, tugeze nko kuri gigabit 5.3. Hatanguye gigabit 5.1, haraza gigabit 1.5, ubunye tugeze kuri gigabit 5.3. Ni internet yo muravyo iraravya, urumva wuguruye gutya biranyaruka. No kuvuga yuko tous les services muri industrie ya service, nako nababwira service ziranyaruka, zigenda neza. Ibintu vyose urashobora kubikora wibereye muhira, urashobora kugura ibintu vyose, dufise amazi ya website z'amazi, Amazon, zande, vyose urashobora kugura bikagusanga muhira wibereye muhira. Urashobora kugira ama delivery, ibintu tu peux acheter en ligne, ufise machine yawe na telefone, ugasanga biranyaruka, customer service iteye imbere. Ukaca usanga rero n'ahantu horesho kuba par rapport yo mu bindi bihugu. Alors sinzi wowe uba muri Etats-Unis bimeze gute? Amatwi asumira barambwiye ko muri Etats-Unis ikintu cerekeye healthcare ari ikintu kigoye kizimvye. None wowe namwe uba muri Etats-Unis bimeze gute, bipanze gute? Komanta ngaha hasi. Uba muri Sweden bimeze gute? Muri Sweden za Etats-Unis byo navyo nyene, na UK no mu Bwongereza ni ibihugu navyo nyene biryoshe kubamwo ukiteza imbere, kandi navyo nyene biteye imbere. Nkatwe nko muri Canada par exemple, nagomba nababwira yuko dutwagwa n'umwami wo mu Bwongereza, umwami yitwa King Charles, niwe adutwara. Mugabo twaba dufise mu premier ministre. Urumva c'est presque continuité cyangwa presque la même chose, presque même économie, sauf que tudakoresha amafaranga amwe, twe dukoresha ama dollars canadiens, nabo bagakoresha ama pounds. Urumva donc mwebwe mu bihugu murimo mutubwira namwe ngene bimeze, twumve igituma igihugu cawe ari igihugu ciza cyo kwimigramwo, n'igituma mwebwe mukeneye aba immigrants. Alors je ndiko nababwira ibintu bibiri igituma dukenera aba immigrants. Workforce todo natalite iri ntoya, abantu babaho umwanya munini bagasaza, dukeneye economy iduge. Ndiko nababwira n'igituma gaha muri Canada ari igihugu ciza, baritaho abantu baho, barubaha mw'abantu ngaha muri Canada. N'abantu bubaha cyane gose, n'abantu bafise indero. Ahantu hose uciye I'm so sorry, yo thank you, merci. Urumva n'abantu, ni igihugu vraiment usanga kiri agréable kubamwo, kubera ibintu byose usanga biri organize, usanga abantu bari yakeya. Ngaha muri Canada ikindi kintu naco, igihugu cyose wowe uvuyemo ntuzobura umuntu w'iwanyu ngaha muri Canada. Ari Abarundi, ari Aba Nigeria, ari Abahindi, ari Abashinwa,
shaka umarira igihugu ngaha wifuza uzosanga ngaha muri Canada hariho community yanyu, hariho community y'ibihugu vyanyu, ugasanga nahantu rero hamaze kuba multiculture, ugasanga ni multiculturel ku buryo wisanta ushitse. Namba dufate nk'uburi umurundi ukavuga ati ndakumbuye akagari, ndakumbuye akantuze, hariho des marchés africains, urashobora kugenda muri marché africain ukaronka akagari, ukaronka akadagara, ukaronka agafi, ukaronka akanyama k'imene, eka vyose ukabisangaho. Alors nico gituma ngandiko nababwira igituma Canada ari igihugu ciza cyo kuza kwimigramo. Ikindi kintu naco donc ndiko turiko turavuga ni muri système social, muri système ya education, abana ntibariha, uvyaye baraguhemba. Urumva ndiko nagerageza gucagagura kugira iyi video nize kuba ndende, nimwashaka nzoyikora no mu gifaransa no mu congereza, faut commenter, ndashobora kuzobikora. Encore une fois, mon nom c'est Audrey, nkabaserukira EASTAFRI TV, tukaba dufise na EASTAFRI Consulting, tukaba dukora muri finance technology na real estate development technology integration. Turakora ibintu vyinshi, website, turakira ama website, ibintu vya Starlink, internet, eka murashobora kubona lien ya site web ya EASTAFRI kuri chaîne ya EASTAFRI. Murabe ivyo dukora, murashobora kutwakura mufise ikibazo kugira tubandane tubahereza information. Alors twagomba tubasaba ko iyi video muyipartage, muhereze umuntu akeneye les informations nk'izi, mwumve igituma dukeneye abayimiga. Kandi nk'ubunye dufate ngaha muri Canada, ikindi kintu naco barafise politique immigratoire, urumva bararaba le nombre, bakaraba taux de chômage, bakaraba ubuzi bakeneye kuokipa, bakavuga ati nta workforce dufise, bakaca bavuga ati okay, ubu mwaka tuzokwemera abayimigra bangana uko. Nivyo baraba, nta kindi. Nivyo baraba, bakaca barondera workforce iri bien qualifiée, iri bien structurée, imeze neza, ishobora kuza igateza imbere igihugu. Ngaha muri Canada turi nk'abantu imiliyoni 40, dufate 40 miliyoni 40, kandi kugira tube peuple, tube bien à l'équilibre muri economie, dukeneye nk'abantu miliyoni 100. Urumva haracakino nka plus de la moitié y'abayimigra baza ngaha muri Canada kugira bakore, bateze imbere igihugu, nabo nyene biteze imbere. Donc turiko turabandanya tuvuga igituma Canada ari igihugu ciza kuza kubamwo. Uzokwisanta, uzosanga les services zose ukeneye zihari, uzosanga ngene bafatikiremwa muntu neza, ngene bubaha, ngene usanga presque toutes les ama services menshi ari gratuit ku bana. Ngaha muri Canada nta mwana uzobona mwibarabara. Ikintu cerekeye umutekano, nkaje nta musoda ndigera mbona ngaha muri Canada, cyangwa ngo umusoda afise inkoho. Ico tubona abantu bacungera uruja n'uruza mu mabarabara ba polisi, nta kindi. Ni ibintu biri très important kandi bikenewe, bishobora kutwigisha muri technology, bari avance, bafise ama systems, sinovuga ko ari nk'aba socialiste au fait ngahanya muri Canada. Kuko iyumvire uje mu gihugu uko abantu